ni passion yanje. Music ni ikintu kiri muri jewe, so nawe ugerageza kumepesha umuziki sinibaza ko no uheba. Kiretse Imana ivuze uti Madiba, like stop right there. Kijya gihe haravuzwa amajambo menshi yuko Madiba ari mu tugiye kumubona muri lebo ya Bantu Boy. Vyahereye hari ukuntu umuntu je no kosora Big Fizzo. Fizzo ni Fizzo kandi nta muntu azoza asubiramo ivyo yakoze n'ivyo agikora. Ni vyinshi umuntu ushobora guhanura uwundi, ariko Big Fizzo vraiment kumuhanura nabwo ari gute novuga, nabwo ari umwana, nabwo ari kuri abavuga like he's not someone who has no experience. He has it all. Urumva nabo bavuga nobody perfect, but Big Fizzo has it all. Atwendera harungereye kumva Madiba nuraheze ubuje kwa mama bado sema nini unataka bado nikupe nini ma bado anasema bado. Hari umudada yagaragaye akakora challenge y'indirimbo yawe Lin Amara. Uyo mudada twaranakoranye ikiganiro mu minsi heze. Numukobwa afise ijwi ritangaje sana, numukobwa afise ingabirano idasanzwe sana, numukobwa namwumvishe ndamubonamwo ikintu gikomeye sana, ariko ikintu yaransavye ko no muhuza na Madiba da Classic. Nka hamwe vyoshika Madiba da Classic nka guhuza na Lin Amara, wovyakira gute? Kwanza kijya kiganiro warakibonye, izo video z'uyo ya mukobwa warazibonye, wavyakiriye gute kugira turangize ikiganiro? Welcome to my professional game. Bakunzi ba Yaga Tech TV, murameze freshi, nizere ko mumeze neza ku mpande zose z'isi. As you know, call me, my name is Alvin Gucci Janjalao, sharpshooter, the morning star, all the way from Burundi, Bujumbura, like nobody can do that behind camera. Tuba turi kumwe every day, kumwanya na Kagaga OG ni wabahama image amazing neza cyane. Bakunzi wa Yaga Tech TV aho muherereye hose, reka mbaze kwanza ndabifurize ibihe vyiza, nongera kandi nshima kubikorwa mwama mutwereka mu gusupportinga ibikorwa byacu kumwanya wotarakora subscribe kuri channel ya Yaga Tech TV. Kora subscribe cyangwa ukore sabone kugira ube uri update mu kuronka exclusive nyinshi zitandukanye. So you were ready now, right now turi kumwe numwe mu banditsi beza, numwe mu baririmbyi basanzwe babikora neza muri industry ya 257. Umuziki wamwise Madiba da Classic, abavyeyi bamwita Isa Hakizimana. Turi mu bwami bwa Yaga Tech TV, ni vyinshi muza kuhamenyera uyu munsi. Turaguhaye kaze my big brother. Hey, Shobondere classic boy. Umeze freshi? Yego turashima. Iswaga ni zose mzee. You already know. Madiba, n'amahigwe adasanzwe, ni n'umunezero udasanzwe. Uri mu baririmbyi batigera bagaragara cyane, bifunga sana. Nubwo ugira ndanakuronke, narinze gutabariza hirya no hino hose saba na nimero yawe ya telefone, bamwe bayinyima ngo ndindire ngo ndondera imicoro, ariko right now ndaronsa amahigo yo kuba ibaze sinzi impamvu wanyishura uko kuntu. But right now ndi kumwe nawe. Madiba, wiyumva gute ko uri mu bwami bwa Yaga Tech TV? First thing first, it's a pleasure ni iteka kuba ndi ngaha ngirwa ko ndamusaba ariko aradukurikirana. It's your boy Mdere classic boy Madi Music. Yeah, it's not over till it's over. Madiba, burya nabantu bangaye bakunda kukwita Isa mu buzima bwawe, urekanye natwe tukuzi nka Madiba da Classic? Je kuva nkura banyita Madiba. Yeah, anyita Madiba. So Isa ni gake umuntu asanzwe ari inyita n'umuntu tuba tuzinanye sana. Yeah. Arabakeneye kukumenya
please introduce yourself my big bro. So Madiba ni umuririmbyi w'umurundi yavukiye Tanzania akurira South Africa. Nkaba nsanzwe nkorera music yanje mu Burundi. Yeah, and at the same time I'm still working. Turacakora. Ni umuntu ari humble, simple guy. Swag and classic. Wow. You already know. Wow. Warahindutse sana Madiba. Gute. Look yawe y'ubwa mbere na look y'ubu biratandukanye cyane, biboneka ko warananutse kandi kuntu itizi ni nyinshi cyane muri iki gihe kuruta mu myaka yahera canke no gusa like as an artist you just need to work out, dutegereza kuguma dukora ama workout every time, urazi ko biba bikenewe kuba fit. Yeah. Kuri wewe ubifeelinga gute guhinduka kwawe? Niteka kuba wabibonye ko noba nahindutse, and at the same time maybe abari kuri camera barashobora kubitubwira, but je ndabifatanye nuko nyene nukubishimira Imana. Madiba uri umwanditsi w'indirimbo zagiye zirakundwa kugeza n'ubu, abantu benshi barazizi, aho nshatse kuvuga nka She Say Yes, Paradise, ya Kilo, ya Munene, n'indirimbo iriko irabica bigacika muri uno mwanya ariyo kukanyuma. Ariko sindashika hiyo cyane. Madiba uri umuririmbyi twovuga yuko waje hageze, aho abantu benshi bari bagufiseho icyizere kidasanzwe sana. Ariko hagera igihe turakubura. Madiba yarari hehe? Ibibazo yahuye navyo birashobora kuba bihari vyatumye Madiba tutamubona. Ibibazo ni byinshi nkuko musanzwe mubizi, abantu duhura n'ibintu bigiye bitandukanye, ntambamye ni nyinshi mu buzima. And at the same time je byarashitse muri 2021 ndabura umuvyeyi ari we papa mbyara. Ni ikintu canciye intege kuko n'umuntu yansupportinga cyane, n'umuntu yari hafi yanje. At the same time ni ikintu buri gihe nakora music niwe yama iriya courage, kuko n'umuntu yari hafi yanje cyane mu bintu byose nakora, yari umujama en fait, ni yari umuvyeyi gusa. And at the same time benshi bakunda kuvuga ko ari manager, naho bitari bimeze uko, but at this moment let me just call him my manager, kuko yara playing a part nini ya cyane muri career yiwanje. Rero iyo umuntu ushikiwe nico kintu cyo kubura umuvyeyi nabwo kiba coroshe, bigusaba umwanya munini kucakira bivanye na connection muba mufitaniye n'umuvyeyi wawe canke uwo muntu uba wabuze. Rero je papa yari umugenzi, yari inshuti, yari everything for me, kuko je kuba ndi ngaho no muzi ndabikesha papa wanje. Muri music naragerageje kurondera ubufasha hirya nino, naragerageje cyane ariko narabubuze, but umuvyeyi wanje yari we papa sanzwe mvyara yarambaye hafi kugeza aho Madiba baye Madiba. So kuba narabuze muri game ico kiringo cyo muri 2021 2023 imyaka 3 byarasavye ko ngaruka mipanze, ariyo mpamvu 2024 nashoboye kugaragara uko byari bikenewe, bigatuma abantu benshi bibaza uti Madiba yoba yagiye, Madiba yoba ari mu biki. And at the same time je nkuko muzanzwe mubizi Kirundi cyarangora, je nari mfise Kirundi gikenye cyane kabisa, kuko bivanye n'ahantu nakuriye, naje mu Burundi nkuzi. At the same time nari nzi English na Afrikaans, ariko Afrikaans nigo rurimi rwari imbere cyane. So vyaciye biba ngombwa ko mu kugaruka ifoke mpindura ibi na biriya vyangora, and that's it. Twovuga yuko muri bijya bihe wabura papa nivyo vyari bihe vyanatumye Madiba yumva umengo akazi k'umuziki biragoye ko yo kabandanya. Buri kintu cyose gikorwa with your mental health, uburyo uba wiyumva
mu mubiri apa ya vision umubiri ni ukora byose rero hakora emotional like your emotions like zitegerezwa kuba ziri active zitari active ziri muri depression biba bigoye gukora ni ikintu na kimwe buri kintu cyose uzokora utagikoze muri mood ya bien vraiment biba bigoye rero for me is something that I took time nafashe umwanya kugira nahure ivyo ndimo ivyo ngiye gukora kuko music yacu turayikora ariko tuyikora kubera tuyikunda irariha but it takes time it takes real support bisaba ko wubaka so ivyo byose n'umwanya n'amafaranga n'inguvu rero ivyo utari ready kubikora is really a big challenge urumva harabuze investment mu kazi kawe ico cyari kirimo kuko financially niyo nari nkiheza ishuri ego je natanguye music nkiri muto cyane natanguye music à l'âge de 16 ans 16 years so uko ibihe byagenda biha ibindi byatuma ngenda nahura music kuko gutangura ikintu kiri muto bigufata inguvu bikagusaba kwiga bikagusaba kugenda utahura ibi na biriya so kuri jewe vraiment it was a bit tricky nuko navuga ni giki wigeze guhura naco muri carrière y'umuziki wawe ucibutse wumva umengo wotwenga sana ukuntu twagenda gutonda ku ma studio bakaduca intege ukari amafaranga yawe nibaga gukorera indimbo zawe ariko no munsi we have it all like biriya batwereka ko tutoshikako bimwe turabifise naho tutaragira hamwe dushaka kugera ariko biriya bo batwereka ko tuba like mutegerezwa gutonda ngaha kubera ibi yeah it's like right now turashimira Imana kabisa harabavuga yuko haro support wewe batigera baguha ni navyo vyanatuma umuziki wawe tutawumva sana cyangwa udatera intambwe imwe wewe nyene wifuza kogera byo bari byo ivyo nivyo kuko jewe nibuka hari abantu benshi kwanza bataba bazi igituma jewe amakolab atari menshi jewe igihe nkiza muri music naraje mfise sound yisangije nari mfise sound muri generation y'ubu benshi bagigwa kuri ya sound twakoze 2017 18 19 so kuba twarakoze ibintu sorry kuba twarakoze ibintu bigakundwa ibintu abantu bakabifeelinga that was a real craft urumva like depending on the generation ariko umuziki je nakora no muziki wo kwamaho like umuziki uzobaho yeah so at the same time support si kintu usaba tu ni kintu kiza kubera ufise imana rero bamwe barabona impano yanje bakayirengagiza abandi bakabona okay maybe n'ubwana kubera nari nkiri gipeti but time will tell bavuga umwanya ni uzana like ishusho nyayo kabisa so kubwanje sinacitse intege and at the same time nivyo vyatumye tubandanya gukora music kuko maybe iyo bari kunsupportinga sinari kumenya akamaro kibi ndiko ndakora ariko naje gusanga ko music nawo wowe uri kuranca intege gute ndayikunda music ndayikora ku bw'urukundo music ni kintu I'm passionate with it so ni passion yanje music ni kintu kiri muri jewe so nawo ugerageza kumepesha umuziki sinibaza ko no uheba kiretse Imana ivuze uti Madiba like stop right there kabisa ariko mu ndirimbo zawe zose nihe ndirimbo yumvishije biboneka neza ko ivuga ku buzima bwawe usanzwe iragijya da wow yeah iragi it has like different type of contents ziri mu buzima bwanje depending on the angle and timing
but it's a real like it's a real life story for me. Yeah. Kijya gihe haravuzwa amajambo menshi yuko Madiba ari mu tugiye kumubona muri lebo ya Bantu Boy. Yeah. Vyahereye canke zari insako. Kubwanje sinibaza ko je na Bantu Boy twagiye muri contract yari yo yose, ahubwo narakoreye indirimbo zishika kuri 5. Kuko twaciye tunabona n'indirimbo kijya gihe wasohoye uri kumwe na Double J na Kiriku. Yeah, but that was my project. It wasn't Bantu Boy's project. Ni project yiwanje. Twarabona inzira yuko nubundi Madiba ariko arasongera hariya muri Bantu Boy turashaka kumubonamo. Like that was before, now it's Madi Music. Kabisa. Madiba uri mu baririmbyi beza. Tuvuza abaririmbyi 10 nitworeka kuguharuramwo ngaha mu Burundi. Ariko nivyo umuziki ari abantu bavuga ko umuziki w'u Burundi utariha. Kuri Madiba niko bimeze. Kuba ndi ngaha ni music rero wabona ko bitamuriha, maybe it's for him, ariko kuri jewe music irariha. Kabisa. Kandi kugira ujudginge music y'u Burundi utegerezwa kumenya aho yavuye. Ya kuko nta kintu cizana tu twese dufise abatanguye nivyo bubatse, natwe dufise aho twatanguriye nivyo tumaze kugerako. So bariya bubatse mutegerezwa kubiraba, naho twebwe turiko turaca mutegerezwa kuharaba. Kabisa. So kimwe muri ivyo nitwange ivy'iwacu, ahubwo dukunda ivy'iwacu, kuko na muzika atamufana, kandi na hantu umuziki uzokwigeza atamufana. Rero wowe nyene nk'umufana kuriya musupportinga abo bo hanze, bariya mukorera ama challenge, bariya mukorera mu streaming indirimbo zabo, natwe dukeneye ivyo nyene, kuko bavuga ngo izi zibika zaramagi. Okay, so kuri twebwe we are still doing the revolution. Ego. Yeah, baduha umwanya tu na support. Kabisa. Ariko uramaze gusohora video y'indirimbo ukicuza wayisohoye. Ivyo bibaho koze. Video zose dusohora mu ntango nituba tuzikunda. Tuzikora nyene kugira yene, yeah, is the beginning, you know. Niye video y'indirimbo. Zakisura yicuza. Summertime. Sometimes like ukavuga like so kuvuga ngo bon nabwo ikozwe nabi gusa hari utuntu ugende dutwengeje indani. Yeah, that's it. Hari indirimbo ngo mwigeze gusohorana kurimbana na Big Fizzo, ariko izo ndirimbo ntizashoboye gusohoka, habaye ikibazo kiye? Indirimbo zirahari. Yeah, indirimbo zirahari, but I don't think that's the case right now. That's not the case. Nabwo ari topic yo kuvugira kuri mic, kuko cyabereye muri studio. Ugashaka indirimbo ariko zirahari. Yeah, ugashaka kuzobimenya. Why utashimye kuzisohora basi nubwo zoba zihari? Sije novuga ngo sinashimye kuzisohora, ahubwo hari ibintu tu bitaba je novuga ko haba hataragera. Yeah. Ubwo nico bari kibazo cyavuye kuri Big Fizzo cyatumye indirimbo za Madiba yakoranye na Big Fizzo zidasohoka. Sizi wanje gusa, kuko nawe nyene harizo twakoranye like together his songs. And at the same time sinovuga ko music ibifise ngo like woizibira, ahubwo je novuga ko ari perfect timing. Dufate ko rero umwanya wazo nturagera. Apana nturagera. Ni wari bwagere. Nitunawitege. Nitunawitege. Washaka kwitega ibisumbije. Ako ku ndirimbo ya Big Fizzo na Madiba. Ako ku ndirimbo ya Big Fizzo na Madiba ntitwitege ko tuzohava tuyumviriza. Why not? Why not? Amatwa asumye.
papa, let's do it. ariko amatwi asumbira ngo ushobora kuba ngo utigeze ushima uko ngene Big Fizzo yaririmbye muri izo ndirimbo. Jewe Ego ivyo wavyumvise he? Hari ukuntu umuntu je nokosora Big Fizzo. wahe indirimbo rero tutazumva zidasohoka. Jewe ubona like navuze ikintu cyose ni perfect timing. Fizzo ni Fizzo kandi nta muntu azoza asubiramo ivyo yakoze n'ivyo agikora kuko he's a living legend kabisa. Kandi twese hari ikintu tuba twiga mu bintu tugenda turakora career zacu. Rero gukorana na Big Fizzo vyama experience kuko hari izindi ndirimbo zasohotse inyuma yizo kubera irya experience nize kuri we zaciye ziba hit bivanye n'ukuntu zanditswe, production and everything. Kuko gukorana n'umuntu amaze gukora indirimbo nka ziriya agakora amahiti nkayo amaze gukora biba bitoroshe gukorana nawe gusa ngo boom. No, like so Fizzo is someone to respect kabisa. Twizeze iki abafana none muri rusange? Mze jewe ebana namaze kubivuga vie ukikuja tu nkamwe bishise Big Fizzo akagusaba ko umuhanura nigiki wo muhanura kubijanye na carrière y'umuziki. Bishise Big Fizzo akagusaba impanuro nizihe manuro wo muha bijanye na carrière y'umuziki? Ahubwo niwe yo manura abirashitse ari we agusavye ko umuhanura. No, okay, bivana ni manura kubijanye n'umuziki. Ego je vraiment simbona bivana n'ahantu yoba ansabi iyo manura kuko ni vyinshi umuntu ushobora guhanura uwundi ariko Big Fizzo vraiment kumuhanura si nabwo ari gute novuga, nabwo ari umwana, nabwo ari kuri abavuga like he's not someone who has no experience. He has it all. Urumva naho bavuga nobody perfect but Big Fizzo has it all. Yeah. Kabisa. Uyu munsi Madiba ufise indirimbo eko irabica bigacika, indirimbo iryoshe sana, imeze neza cyane, indirimbo twovuga yuko kugeza n'uyu mwanya views kungene ziriko ziraduga ku mwanya ni bintu vyo gushimisha cyane. Irya ndirimbo mu minota mikeya nk'iminota nk'itatu canke ngahe tubwire story y'irya ndirimbo kukanyuma. Kukanyuma ni indirimbo nakoze muri 2022. Ni indirimbo y'urukundo isanzwe ifise message kandi itandukanye na still maze gukora jewe ku bwanje, and at the same time ni indirimbo ni indirimbo mu ndirimbo zanje zose maze gusohora. Ndabona ko abafana banje bagihari ahubwo barongerekanye bivanye n'ukuntu numbers zigenda zirasoma habe ku ma platforms habe kuri challenge nyinshi zitandukanye. Yeah. So ku bwanje ni ibintu kera ntari bwagereko, so kuri jewe ni step kandi ndabishimiye abafana mwese, like I really respect you guys, murakoze cyane. And at the same time ni indirimbo yo guhayagiza umukunzi, ni indirimbo ivuga kuri story y'abantu babiri bari mu rukundo. Yeah. Tugira ko na acapella yakukanyuma. Wewe wangunze ngiri down mu mufuka tangi damn najidanga. Tende nimesikia tukisuma ingia. Unasahau chanso yako. Tende niwaje kubera mu mani ngo bitumuzana body cyo ifuza nuko ngo what you love souvenir umere saze ndenze too much sweet body which sound ndozi chuma paparazzi bazumvira muri kostra you're my beautiful paradise believe me you are my angel. Hey, mu mutima kure niho wiberayo baby your sweet lips oh my mind is on your hey shovondere classic atende raro ngereye kumva Madiba nuraheze ubike kwa mama bado sema nini unataka bado nikupe nini ma bado anasema bado. Hey. Hari umudada yagaragaye akakora challenge y'indirimbo yawe Lin Amara. Uyo mudada
twaranakoranye ikiganiro mu minsi heze, n'umukobwa afise ijwi ritangaje sana, n'umukobwa afise ingabirano idasanzwe sana, n'umukobwa namwumvishe ndamubonamwo ikintu gikomeye sana, ariko ikintu yaransavye ko no muhuza na Madiba da Classic. Nka hamwe vyoshika Madiba da Classic nkaguhuza na Lin Amara, wovyakira gute? Kwanza kijya kiganiro warakibonye, izo video z'uyo ya mukobwa warazibonye, wavyakiriye gute kugira turangize ikiganiro? First thing first, byaranyeretse ko hari abana bagifise talent kandi bafise pure energy, kuko Lane ni umwana afise talent kandi urabona ko akiri muto. Kandi en plus ni umwana w'umukobwa, ntibazo have tubamwo none iba industry ya magoli. Okay. So no umwana afise talent vraiment. Narabonye ikiganiro, mbe kwanza je nabonye video, nabonye aga challenge gato haririmba indirimbo ya nakabonye haize nka 2 jours gutyo. Vraiment I was impressed, I was really impressed. Kandi ni umwana akwiriye support kuko arafise impano, afise impano, kandi industry yacu irakenye abakobwa. Hamwe abantu bobona ko afise ico yogize muri music canke bogira muri career yiwe, nibamufashe. And at the same time, like, I'm ready to support in anyhow. Yeah. Uriteze guhura na Lin Amara? There's no problem je guhura nawe na kimwe. Wow. I'm simple. Wow. Yeah. Wakunzi ba Yaga Tech TV, mwarabonye ikiganiro twakoranye n'ujya mudada Lin Amara avuga yuko kasaba ko yobonana na Madiba. Uyu munsi Madiba da Classic naronsa amahigwe yo kuba turi kumwe mu bwami bwa Yaga Tech TV. Wenyene aravyishimiye cyane kandi aranatwemereye yuko ari ready guhura na Lin Amara. Nigiki wosaba abakunzi ba Yaga Tech TV, wongera kandi usaba n'abakunzi bawe bagusupportinga mu nzira nyinshi zitandukanye? So ni Madiba da Classic, Madi Music, your favorite boy, yeah, the boy you love. So kimwe novuga nuko dufise platforms, dufise indirimbo yacu nshasha yitwa Kukanyuma, and at the same time mugigwa ko mugira subscribe, share, like and comment. Turafise Facebook zacu ni Madiba da Classic, and Instagram uko nyene mashaka kujako mukadusupportinga. That's really good for us. Yeah, murakoze cyane.